guys kandi thank you sana celebrate mu mwanya wo kubashimira man abantu muri mwasenga I know that you like philosophy Papa Love to take you with skirt Merci beaucoup. Université cyane amashimwe cyane n'abaririzi ati watanguye nabi ino bintu bitanguye kuza guhera gute kabos nakosi si kabos tayari umupira utanguye ku bandi baririzi utangujwe na Impact hano tindire iyo bisa kurangirira Starboy mpira wiyaka akautora rino jonge ya kumpira byose cyane witwa Fahim asanzwe akina mu gice cy'Ubutagi agaruka nyuma ku bandi rwa Roger nawe yakiniye mu Interstar mu rwa Vitaro kakana Rinoji chenga mkio kutanga pasi ya kwa Seva na kwa Impact suza pasi wa Mutama Gerard rondeza pasi mkio Mutama Gerard Marianovic Izilamo mkono wa shota Kaltanovic Hongea timuraza pole hada kuna gatungu Mutama Gerard rondeza mkono cyane ya Impact tugaragaza cyane Impact ishiramo cyaka biragigase muri mukombone sita pasi mariko watini yakunda agarukana neza cyashasha amateguro hamwe aya Starboy arikambye ati Captain Selman n'uburengana ko yakini cyane yakinye muri Premier Division tugana cyane imbere utwa Fahim yakinye mu Budagi ati zira pasi bazitanga shabusakira muri Bayern cyane muri Bakuse tugana pasi nyuma hayo bajugira arenga patumpi utwa Fadile Sena Sos ino zose mezeza cyane atakibazo na kimwe kirimo match yajeshe match saneza Pastor Magezi atakasida kwa cyane shamo shoot upangana liko tari shoot bingana Bagenzi n'ikindi Pasteur Boss wa Indundi mwasinzwe ibisindo bigera kuri 5 n'abaririmbyi mwabuzi kuno musi kwanza ndagushimire kubona uri kurambaza ukurukiro rwa Genze
ahanini urukino rwo kwerekana urukundo rw'abantu baba hanze n'abantu bari ngaha. Hama icyo twarushije no munsi nuko abakinyi bakinyi no munsi bari bakerebutse kudusumbya. Wabonye abakinyi dukoresha ngaha bamwe ibitambi urabizi ko tuba hari yari duronka imyimenyerezo nk'iyo baronka no munsi ngaha. Nico gituma twatsinzwe, nico baturushije ubumenyi n'ubukerebutsi. Twabonye wasinze igisindo ciza cyane gose. Amidu Hassan niyigeze abona nawe umupira uciye ibanga wakoresheje n'ijya. Ibanga nakoresheje nuko abakina bonye naravye nageze kuba nkina umupira kandi aho namye nkina yamye ari imbere mbuze gusa kunyaruka ariko ndacafise bwa bwenge bwo kwinjiza. Nambonye Keperi aduze gatoyi ndavuga ningana kubita mu mbavu umupira urinjira. Nuko nakwinjije. Abantu benshi bariko babaza tujya mutamakina hehe ko mbona ariko avyitwaramo neza. Abantu bifuza kumenya imigwi yaciyemo ni yahe. Jewe ngaha navuye ngaha ndi mutoyi cyane, nta mugwi numwe ndize nkinira. Narakiniye Lycée Direct Tanganyika nkiri mutoyi nkiri umunyeshure, ariko mu bihugu ndimo muri Amerika turafise ikipe ya East Africa yitwa GLM, Great Lakes Mix Soccer Team. Ikipe kwanza ndi president wayo, imbere yo kuba president wayo nahora ndayikinira, imbere yo kuyikinira nahora mfasha aba coach. Turafise ikipe vraiment ikomeye yoza ngaha, ndazi hari imikino myinshi, hari amakipe menshi yotsinda. Rumva ndakina nubwo ntagikina cyane ariko ikipe iracari active. Ariko GLM umenga yatakaye muri no misi ari nkino mwimirije. Nabwo yatakaye afite kubera hari amasezo y'abanyeshuri bagiye kwiga biragoye, ariko muci ikipe irasubira kagaruka kuko abakinyi benshi dufise n'abakinyi bato bagiye bariko barirondera nabo bagende gukina mu mikino mu makipe akomakomeye. Ukuntu bakiriye runo rukino rwano abakunzi b'inkino wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane, nanezerewe kubona abarundi baje ari sinzi. Ni mbere ngiye urukino ngaha ndibuka ko mwaka wese bitakunze ko ashobora gukina, ariko nabonye abantu benshi kose baje mwavyiboneye. Byantangaje gose baje kuraba abantu bo batama nka twebwe turiko turakina n'abandi bajene bo ngaha. Narinzi ko abashabiki batagikunda umupira, bakunda ya mipira ya Premier Division, ariko byantangaje gose yerekana ko ari urukundo kandi vyerekana yuko igihugu gifise amahoro. Ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Vraiment wabonye wari ngaha, wabonye ko bazanye abajene, twe turi abantu bakuze, twe tuzi ko ari abaririmbyi bakina ariko bazanye abandi batari abaririmbyi, ariko twagerageje urukino rwagenze neza. Ikipe y'aba diaspora mwaje ngaha, ibikorwa mwimirije gukora inyuma ya runo rukino n'ivyaye. Turafise urundi rukino rukwirikira itariki 10 n'abarejante babandi bigeze gukina, nibo tuzokina indi match ikwirikira le 10 août. Donc après tu turaba umugambi dufise wo gufasha imfuvyi y'abakinyi bakinye kera, abana basize ama minervare n'amakaye, niyo mugambi ntumbero ya match dufise. Twabonye boss wa Indundi yazinze igisindo, wamubonye gutuno munsi. Naje sinavyitega, bageze n'ikindi boss w'Indundi yateye ishuti kabisa, nawe uri umukepero kuri stade yari kwisamija shuti yiwe, byanangaje nanje. Yo Juma twabonye yakwiye imipira ikomakomeye, ibanga wakoresheje n'ijyaye. Ni experience gusa, naho vyibushe aka experience karacyariho. Akamo utera abandi ba diaspora bari hanze badakunda kuza gukina inkino za kivandime kacange baze gutembera igihugu nakanye. Saba ko bose boza shaka umwaka tukaza dutegura agakino nk'uko. Shaka umwaka ba diaspora bose muri Canada, Amerika baze twiyunge tuze turakina match zirahuza abantu, inkino ni nziza cyane mu bantu. Twarabonye ubuheruka Kiyoyo Juma yimiriza abarundi baba hariya ku mugabane wa Buraya na cyane muri Hollande guterera ikibuga c'intwari. Iciyumviro cyavuye ga President Kiyoyo. Icyumviro bosingwa no gukunda igihugu, atari twebwe twubaka igihugu, twokubaka igihugu cyacu n'abandi bobigira. N'ubu ruba dasuye gutera kamo ikibuga nikirahera, ubufisi n'amajana 2 dufashe tuze turagira ikibuga cyacu ukinira, yaba cyaraheze twakiriye kuri stade. Ubu Burundi butakira hano i Bujumbura canke mu Burundi n'uruhombo rukomeye. Uruhombo rukomeye cyane, n'abafana bazi twakirira hanze imisi yose, ariko nibaza ko mwakuza tuzotangura kwakira ngamo mu gihugu cyacu. Ndagushimire cyane. Naje ndabashimiye.